Hello ko JP nizere ko mukomeye ni navyo ndabifuriza rero. Nuko ihiganwa rero ryo gutsindira umuriyoni ririko riragera ni mu kwezi kuza le 1er décembre niho tuzoshira ama video yanyu kuri Rukun Show YouTube ndasubiyemo ni kuri Rukun Show YouTube gusa niho bizobera. Muno mwanya ndabicisha ahantu hose kugira mu bimenye mugabo competition niho izobera. Rero ama video muzoyatanga muzoyarungika itariki 28 no kuvuga nzobaha isaha nzobaha n'amasaha uko azobangana aho muzoyirungika abazorungika après ayo masaha ntibizakirwa ivyo nibisanzwe. Rero mwararonse amezi 2 kubitegura no kuvuga umugambi wawe ico wokoresha amahera umuriyoni bayaguhaye ntabwo ari menshi ndabizi mugabo ibintu byose bigira itango abo bantu bifuje gufasha barafise aho bagomba guhera kandi uzoyatora ashobora kuzomuviramo miliyoni 10 byose ningene bipanze nimanika kuja imbere. Rero nagomba mbabwire yuko hasigaye indwi imwe gusa kuko iyi video ndayigize ari vendredi 8h35 du soir bivuga yuko ari mu Burundi ubu ni samedi mugabo ama video azotangwa itariki 28 azaba ari vendredi hanyuma tuyarabe hama tuyashire ku rubuga Rukun Show YouTube niho muzoshobora kugira bene wanyu inshuti babashigikire kuko uzoraba kana benshi bakamushima ni wazo yaronka. Bonne chance kandi Imana igushishurire ico yakoza kiguteza imbere kandi kize guteza imbere bize bigende neza uvuga uti harabifuje gufasha kuko nta mazina bambwiye ko mvuga nibabishaka nzobikora ariko kuri ubu nivyo hakabifuza abandi kugira ico bakoreye abandi muzotubwire naho nyene tuzosubira tuyorganize kandi nibaza ko bizogenda uko nyene. Murakoze, bonne chance, Imana ibane namwe mu mwaka uza ugutangurane n'umuriyoni mu mufuko wawe. Thank you ko JP.